ndaje mu kanya nariko nibuka ingene umwigisha wacu yatwigishije mu wa mbere yahora twugaranira mu ishure hari nk'ico yatubajije kikatunanira basha abandi bagataha nawe akavuga ati ko cabananiye reka murare ngaho duti mana yanje turarara mu ishure gabasha aho rero mwigisha y'abadufense yarashika nk'ahantu akahimaza akanya agaca agaruka ubu niho nza ndatahura utuntu tumwe tumwe gatahura ko ico gihe kutari ukutwanka ahubwo yagomba kudushiramwo umutima ukwiyumvira cane harya mwari muzi yuko iyo uri mu bihe bitoroshe ariho ubwenge buza uno munsi rero nashimye kuza ndabaganirira ku tuntu tumwe tumwe abigisha bahora badukoresha eka mbere n'ubu nibaza yuko abigisha beza bakibikora umwigisha abona atari hari canke aza gucegwa yaca avuga ati nimufate ibitabo muzingurure ku rupapuro nuru mube murasoma ico gisomwa kiriho ati kandi muce mwishura n'ivyo bibazo vyabajijwe ati ndaje mu kanya ati ngasanga mutabikoze ndabereka abigisha batwigishije tube twibuka tubashimire sivyo nagomba kuvuga ariko nanje uno munsi nagomba ndabahe aka gakogwa mube muragateраmirako aha kuri iki gicapo mbega mubona iki icigwa ukuyemwo n'icahe mbega iyi shusho haraho yoba ihuriranye n'ubuzima twabayemwo canke tubayemwo nuko utwo nitwo tubazo ndababajije muronse umwanya muradukora ubutaha tuzoca dukora icigwa twisunze iyi sanamu canke iki gishusho Imana nibahezagire mwese rero aho muherereye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze ntimwibagire kugira jeme canke like ntimwibagire kugira subscribe canke gufyonda ukazogera kugira ngo ivyigwa vyose dusohoye ntihagire na kimwe kizogucika